Mu myaka 23 ishize u Rwanda nta wundi mukuru w'igihugu ruragira uretse Perezida Paul Kagame. Bivuze yuko abavutse kuva mu mwaka wa 2000 atawundi mukuru w'igihugu barigera babona. Kuri ubu Perezida Paul Kagame afise imyaka 66, akaba yaratanguye gutwara igihugu kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2000, atangura ari perezida w'agateganyo kuri Republika yari irongowe na Pasteur Bizimungu igihe yatanga imihoho canke aregura. Ibi rero vyatumye uyu mukuru w'igihugu atwara igihugu aho gushika kuno munsi ari akiyobora, ndetse kuva yuko mu mwaka wa 2017 habaye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro canke se itegeko nshinga rya kino gihugu, bishoboka yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashobora gutwara igihugu gushika mu mwaka wa 2034. Kuri vyo hari benshi bakunze kwibaza niba ko ku Rwanda ngo baramaze kuyoborwa n'abaperezida bangana gute mu gihe kingana gute, canke se baba bagiye barasimburana gute. Kuri uyu munsi nivyo tugiye kurabira hamwe. Twibutse yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze gutwarwa n'abaperezida bashika 6 mu biringo bitandukanye, muri bo 4 bakaba bamaze gusezera isi, naho 2 akaba ari bo bari ku isi y'abazima. Ikaze ku makuru twabateguriye, mugire subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora, kugira ngo amakuru atandukanye azozararonka ku gihe kandi mu buryo bwiza. Perezida watwaye Republika ya mbere y'u Rwanda yabaye Perezida Dominique Mbonyumutwa, yatwaye kuva ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 1961 ageza ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 1961. Bivuze yuko yatwaye amezi 9 gusa. Ibi akaba yatwaye mu gihe hariko harageragezwa Republika mu gihugu cy'u Rwanda, inyuma yuko kuva mu mwaka wa 1959 hatangujwe imigumuko yari gwiriyemo cyane cyane abari mu bwoko bw'abahutu biyamiriza ubwami bwari mu maboko y'abatutsi batwara igihugu kandi ari banyamuke. Ibi vyatumye rero uwari umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ataromoka, ahungira muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Noneho hashingwa Republika ya mbere y'u Rwanda yayobowe canke se irongorwa na Dominique Mbonyumutwa. Gusa uyu yari yaravutse mu mwaka wa 1921. Dominique Mbonyumutwa akaba yaratwaye amezi 9 gusa, aho yagejeje ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 1961 yaje gusezera isi ari mu gihugu c'Ububirigi ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 1986. aza gushinguranwa iteka aho yavukiye Igitarama kuri stade yari yaramwitiriye. Ese ninde none yatwaye Republika ya kabiri? Ikaze. Nkuko twabigarutseho, uwatwaye Republika ya kabiri y'u Rwanda yabaye Gregoire Kayibanda. Nkuko twabigarutseho, akaba yaratwaye ubutegetsi canke akaba yaratwaye ino Republika biciye mu matora yatsinze ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 1961, aho yatwaye igihugu kugeza ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 1973, aho yakubitwa kudeta n'uwari inshuti yiwe magara ariwe Juvenal Habyarimana. Kayibanda yaravutse ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1924, yaje gusezera isi ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 1976, inyuma y'imyaka 3 apfungishijwe icamaso ikavumo hafi ya Kabwayi. Inyuma y'imyaka 12 atwara igihugu apfa afise imyaka 52. Muri imyaka yose 12 birumvikana ko ari we yashikanye intaye y'ukwikukira ku Rwanda, ndetse yashimye kugera ku butegetsi biciye mu matora, aho kuguma ku butegetsi naho yagiye abikora
biciye mu matora yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda, aho yagenda atsinda amatora mu gihe yitoza ari we wenyene. Nk'uko tubigarutseho, yatewe kudeta mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu na Habyarimana yari asanzwe ari inshuti yiwe magara, ndetse akaba yari yaramugenye kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi canke se defense minister. Ivyo rero vyatumye intwaro yiwe Repubulika ya kabiri igarukiraho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu, aho nyuma haje gutwara Perezida Habyarimana Juvenal yatwaye Repubulike ya gatatu. Repubulika ya gatatu yatwawe na Perezida Juvenal Habyarimana yashitse ku butegetsi hifashishijwe kudeta canke se ihirikwa ry'ubutegetsi. Akaba yagiye ku butegetsi afise ipete rya General Major. Habyarimana yari yavutse igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu. Akaba yatwaye u Rwanda imyaka 23 yose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu kugeza apfuye yiciwe mu ndege ari kumwe na Perezida w'u Burundi Cypriano Ntaryamira, ubwo bari bavuye mu masezerano y'amahoro ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Juvenal Habyarimana yatwaye igihugu mu buryo budasanzwe benshi bita umukazo, aho ndetse bari baramutazi agatazirano ka kinani cananiye abagome n'abagambanyi. Yashinze umugambwe wa MRND, umugambwe umwe rukumbi wari wemewe mu gihugu, ndetse akaba ari nawo wari wemewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko nawe yahisemo gutwara akoresheje amatora, aho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 yatsinze amatora biciye mu mugambwe umwe wonyene wa MRND ku majwi 98 n'ibice 99 kw'ijana. Naho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu nyuma y'imyaka 4 yasubiye gutunganya amatora ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 atsinda amatora ku bice 99 n'ibice 97 kw'ijana. Naho ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo 88 nyuma y'imyaka 4 naho nyene akaba yarasubiye gutegura amatora yongera yatsinda ku majwi 99 n'ivy'ijana 98 kw'ijana. Ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa kane rero umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane yapfiriye mu ndege yarareruwe nk'umukuru w'igihugu, aho yahanuwe ari kumwe na chef d'état major ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Ibi bikaba ari byo vyakweze genocide yatumye abanyarwanda batandukanye basiga ubuzima, aho baharugwa ku bihumbi 800 harimo abahutu n'abatutsi, ariko cyane cyane iyi ikaba yatumye cyane abatutsi bapfa. Naho inyuma y'urupfu rwiwe hakaba hakwirikiwe uwundi mukuru w'igihugu ariwe Dr Sindikubwayo Theodore. Akaba yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo 28, yaje gupfa afise imyaka 70, apfira muri Zaire. Ico gihe akaba ari Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Kuri ubu Sindikubwayo yabanje kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu kuva kuri Kayibanda, aho hari kuri Repubulika ya kabiri nyuma yuko ubutegetsi buhiritswe bugatembagazwa. Uyu Theodore Sindikubwayo rero akaba yarabandanije akora mu vy'ubuvuzi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo 88, aho yaje kwitabira inteko nshinga amategeko biciye mu matora muri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo 88, nk'uko twabigarutseho mu matora yari yatunganijwe na MRND, umugambwe rukumbi wari ku butegetsi. Ibi rero akaba arivyo vyatumye Sindikubwayo ashika mu nama nshingamateka, aho ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane, nyuma yuko habaye kudeta, vyatumye rero Perezida Habyarimana akarasigwa mu ndege. Vyatumye rero harondegwa uyundi atwara igihugu
arivyo vyatumye rero Theodore Sindikubwayo atwara igihugu kuri Republika igira kane yatwaye kuva ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane kugeza igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane muri leta yari yiswe leta y'abatabazi. Mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi nibwo yaje kuva mu gihugu ahungira muri Zaire nyuma yuko umugwi witwaje ibigwanisho wa FPR wari wamaze gufata igihugu biciye mu nguvu, ndetse Theodore Sindikubwayo akaba yaraje gupfira hanze y'igihugu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani. Ibi rero bikaba arivyo vyatumye umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane nyuma yuko FPR ifashe igihugu hajaho perezida ava muri FPR Inkotanyi, uwo nawe yatowe akaba atari uwundi akaba ari Pasteur Bizimungu, akaba yaratwaye Republika y'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane kugenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi kugeza kugenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2000 atwaye igihugu imyaka 6. Perezida Sindikubwayo rero Theodore tuvuga yuko ari wamaze gutwara igihe gito igihugu cy'u Rwanda aho yatwaye amezi 3 gusa. Kuva rero ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 1994 Pasteur Bizimungu akaba ari we yashoboye kuyobora igihugu. Ndakwibutsa yuko kuva mu mwaka wa 1961 kuri Mbonyumutwa kugera kuri Bizimungu aba bose batwaye bari abakuru b'ibihugu bava mu bwoko bw'abahutu. Kuva ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2000 akaba hashikiwe umututsi Paul Kagame. Intwaro ya Perezida Bizimungu ariko bisa nkaho atari we yatwara igihugu neza, kuko igihugu cayoborwa n'umushikiranganje wa mbere akaba anarongoye umushikiranganje bwo kwivuna abansi nawe akaba ari Paul Kagame. Nyuma rero yuko atanze imihoho uyu Paul Kagame yari afise ipede rya General Major yaciye aja ku butegetsi ivya Pasteur Bizimungu noneho bica biherera ngaho. Ariko Pasteur Bizimungu nyuma yaje kwihuza na Charles Ntakirutinka bari kumwe n'abandi batandatu bashinga umugambwe wa Parti Démocratique du Renouveau PDR ubuyanja. Bikaba vyatumye mu mwaka wa 2000 bafatwa barafungwa bagirizwa kugumara abanyagihugu ngo bashaka kwankisha ubutegetsi no gukora inama zidaciye mu muco. Ibi rero bikaba vyatumye bacira urubanza Pasteur Bizimungu imyaka 15 naho Charles Ntakirutinka bamuca imyaka 10. Kugenekerezo rya 6 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2007 niho Perezida Paul Kagame yatezurira igihano Pasteur Bizimungu ararekugwa, ariko Ntakirutinka we yaje kumara imyaka 10 muri gereza aza gufungurwa ahejeje igipfungo mu mwaka wa 2012. Pasteur Bizimungu kugeza ubwo akaba akiriho, ariko kuba yarapfunzwe ibi vyatumye ibijanye na politike ataba akibivugwamo. Ibi bituma rero kuri ubu yaratwaye Republika igira 5 ubu akaba afise imyaka 68, ariko birumvikana rero akaba akiriho. Kuva ubwo rero kugenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2000 akaba haratwaye umukuru w'igihugu atwara Republika igira 6 akaba ari Paul Kagame. Akaba yaratwaye kuva kugenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa mbere 2000 gushika kuri no munsi. Akaba yaratanguye gutwara vyifata kibanza nkuko twabigarutseho inyuma y'imyaka 3 kugenekerezo ya 25 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 atogwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri manda y'imyaka 7 yaheze mu mwaka wa 2010, aho yongeye gutogwa ku igenekerezo rya 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2010 naho atsinda amatora ku bwiganze budasanzwe. Hanyuma hahindurwa ibwirizwa shingiro umwaka wa 2017 naho Perezida Paul Kagame yongera kwiyamamaza. Ibi bikamutuma ashobora kongera kuzokwitoza mu mwaka wa 2024 akongera kwitoza kandi mu mwaka wa 2030
na kane nk'uko amategeko abimurekurira. Kuri ubu rero nk'uko tubigarutseho muri kino kiganiro, igihugu cy'u Rwanda catwawe n'abaperezida bashika batandatu, muri bo babiri bonyene akaba ari bo bakiri bazima, Pasteur Bizimungu hamwe na Paul Kagame akiyobora igihugu cy'u Rwanda. Naho abaperezida bashika bane mu batwaye igihugu cy'u Rwanda bose bakaba barasezeye isi. Muri bo nk'uko twabigarutseho hariho Dominique Mbonyumutwa yatwaye amezi 9 gusa, hakaza Gregoire Kayibanda yatwaye imyaka 12, hakaza Habyarimana Juvenal yatwaye imyaka 21, Theodore Sindikubwayo yatwaye amezi 9 gusa, hamwe na Pasteur Bizimungu yatwaye imyaka 6, hamwe na Paul Kagame yatwaye amaze gutwara imyaka itari mike. Tubashimira ko